بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد. umuti w'ingwara zose igice ca turaca mu gitabo Ad-Da'u wad-Dawa ca Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, aho yaritoshereje ku bijanye n'umuti w'ubugwayi bwose. Tayib, tugeze ku muryango uvuti faslu adh-dhunubu tudkhilu al-'abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Tugeze ku muryango ukomeye wose cyane, nawo ni ibyaha biratuma umuntu umugaragu wa Allah aja mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mwibutsa yuko n'ibyaha byose intumwa y'Imana yavumye, bivuga ati intumwa y'Imana yaravumye ukora ikina kiriya, nicerekana ko icyo cyaha kiba ari cya rutura, kiba ari cyaha gihambaye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utazumva reti intumwa y'Imana yaravumye kanaka ubifate minenegwe. Niwumva ati intumwa y'Imana yaravumye umuntu akora ibi n'ibi, nicerekana ko icyo cyaha kiba kiremereye, kiba gifise uburemere bukomeye imbere ya Allah. N'umuntu afirimo icyo cyaha aba ari umuriro usaba Allah awuturinde. Ibn Qayyim al-Jawziyya yaragerageje kwandikira ku muryango akwereka imigwi y'abantu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye avuma. Ukumva umugore wose umenye yuko cirekana yuko uyo mugwi uri mu kangaratete gakomeye imbere ya Allah, uri mu vyago bikomeye imbere ya Allah, uri mu vyaha bikomeye imbere ya Allah, uheze uvyirinde. Ati rero wa minha anna dhunuba tudkhilu al-'abda tahta la'nati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu ngaruka mbi z'ivyaha twashame goroherekerana gwerekana ingaruka mbi z'ivyaha ndetse n'ico ivyaha bizana iyo umuntu avyivayanzemwo. Ati rero mu ngaruka mbi z'ivyaha nuko ivyaha bishira umuntu kuba munsi y'imivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakubwiye ico cerekana yuko uba uri mu vyaha bikomakomeye. Ati fa innahu la'ana ala ma'asin wallati ghayruha akbar minha. Ati mu byukuri intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaravumye ivyaha, yongera avuma n'ibindi vyaha bitandukanye, ndetse muri vyo bikomakomeye vya rutura. Fahiya awla bidukhuli fa'ilha tahta la'na. Kandi ivyo vyaha nivyo bica biza imbere y'urya bikoze, nivyo bifatiye mbere kuri urya bikoze kwa yoba mu mivumo ikomakomeye. Kuri ubwo rero mu Islam ibi vyaha ugire wumve abantu y'Imana yabivuma, menya ko ari vyaha bikomeye biremera imbere ya Allah, uheze uvyirinde uko ushoboye. Ibn Qayyim al-Jawziyya avuga ati fala'ana liwashimata walimustawshima. Ati mu bantu intumwa y'Imana yavumye ndetse bari mu vyago bikomeye imbere ya Allah, gusaba ubivemo n'imvu birimo. Uwa mbere yavumye aliwashima. Aliwashima n'uhe? Ni wa wundi ashirako tatuage cyangwa se tatouage ku mubiri wiwe, wa wundi akora akazi ko kuzishira ko ku bantu. Aliwashima, wa wundi usaba akazi kiwe no gushira ko tatouage ku mubiri y'abantu, ngo nikivume yaravumwe n'intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Cerekana yuko nuko ivyo akakora icaha rutura ni kivume imbere ya Allah, afirimo iyo hali umuriro Allah turinde. Wali mustawshima, nujya agenda gushirisha ko izo tatouage. Umuntu ashaka ko tatouage ku mubiri w'abantu, iyo ni kivume imbere ya Allah. Kwa umuntu acapa ko tatouage ndetse nujya agenda kuyishirishako, uzishirako ukora umurimo gucipa tatouage ku mubiri y'abantu, n'abaje kuzishirishako abo bose nibivume intumwa y'Imana bavumye, nibivume imbere ya Allah. Allah aturinde iyo hali. Ati waliwasilata walimustawsila. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yongera vumo bitwa alwasila. Alwasila n'uye ni wa munafata umushatsi atari uwiwe, atari karimano akomeka ko uwundi mushatsi. Yana akora ku kazi akaba akazi kiwe ni gushira ko imishatsi abantu atari yabo.
urubona ugasanga hariho amasaro atandukanye cyangwa se ahantu bakora ibintu bitandukanye bagurisha imishatsi, abadamu bakagenda bakabahumya ko imishatsi atari yabo, cyo bitwa alwasila. Gukora akazi rero ni kivume iravumye na n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kandi akaba ari kivume imbere ya Allah, akakora nshasha rutura. Wali mustawsila, nujya kora akazi nujya agenda nako ujya agenda ushirisha ko iyo mishatsi yo guhomeka ko. Bakenyezi ba Islam, bigi ba Islam, uramenye ufata umushatsi atari wawe, atari karemano, ukabandika ugahomeka ko ugafatanya ko wiwawe, wewe uri kivume, intumwa y'Imana yarakuvumye, ndetse n'imbere ya Allah uri kivume, ndetse uri mucaca rutura. Abakora iyo mirimo abishisha ko iyo mishatsi babihebe, icyo ni caca rutura. Bitandukanye no kwisukisha tutitiranya ibintu. Hari umuntu yafashe ihadithi ibuze ikintu ayitiranya no kwisukisha. Kwisukisha mu idini ni halal, biremewe, ntabwo ari icaha kuva na mbere ku badamu b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cyose kuva ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam barisukisha. Nabo barisukisha, hariho hadithi zivyerekana zirenze imwe ko bisukisha. Iyo nderekana yuko kwisukisha umudamu agasukisha umushatsi wiwe natirere urya karemano ntacyo bitwaye, kandi urya umushatsi wiwe kuba yowusiza ugasa neza ugapendeza akaboneka neza imbere y'umugabo asa neza, biremewe, nta makosa arimo. Ikibazo ni guhomeka k'umushatsi atari wawe ugashira ko umutwe wawe, urabona ngo amameshi gasaba umuntu ashatse k'umushatsi wundi atari we karemano, aho niho bitemewe n'idini. Bakenyezi bigeme mu vyirinde, ivyo birabujijwe. Ati wanasima walmutanasima, intumwa y'Imana yongera vumo witwa anasima. Anasima ni iki? Ni wa wundi akora akazi ko guhindura ingohe, ugasanga umurimo wiwe ni kuhindura ingohe. Harakuramwa ingohe zose basanga bacafye ko izina atari wiwe, basanga umuntu arambara n'ingwa atari wiwe, barazihindura ukundi kuntu. Ni ibintu bigezweho. Gukora uwo murimo ni kivume. Wari mutanasima n'ujya gushisha ko izo ngohe cyose kuzimwa kuzindwa agashako n'izindi, nayo ni kivume. Intumwa y'Imana yamuvumye. Intumwa y'Imana amaze kuvuma na Allah abakuvumye, kandi maze kuba ikivume ni caca tura imbere ya Allah. Tuvyirinde, tuvyishire kure. Urwo rero izo zimwe mu ngaruka z'ivyaha zituma uja mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wongere ko n'imivumo ya Allah. Ikivume nico mu muriro, nta kivume cyo mu ijuru. Urwo rero vyirinde mu Islam, vyirinde mu gucunga idini yawe no gucunga ubusamo bwawe. Uvuye uri kivume uri mu muriro, nta juru rya Allah wohonyuramwo. Akana gace mu ruhererekane rwa umuti w'ingwara zose ntuzubure ico bikurikira. Turacaye mu muryango uvuga ati adh-dhunubu tudkhilu al-'abda tahta la'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ibyaha bituma umuntu aja mu mivumo y'intumwa y'Imana Muhammad. Abo ni bamwe mu intumwa y'Imana yavumye. Turacakomeza muri ico bikurikira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.